Ku mazina yanje banyita Delicia Nisezera. Ko mubibona rero hano kuri uyu munsi wa gatandatu itariki 4 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 muri quartier Busoro ibikorwa rusangi bikaba byagenze neza. Nkaba ndi kumwe hano na bagenzi banje ababanyi aho twitabiriye ibikorwa rusangi hamwe n'abene gihugu turi kumwe n'umuchef de quartier wacu Irambona Gati. Tukaba twagomba dusabe bantu mutuye mu gisagara ca Bujumbura, mutuye mu mazone atandukanye, mu makomine atandukanye, mu makartier atandukanye, twashaka kubasaba ko namwe mu makartier wanyu mwo kwitabira ikintu bita ibikorwa rusange, tutibagiye n'ibijanye n'isuku n'isukura zaho tubaye. Turakeneye kubona igihugu cyacu cy'u Burundi gisagije kimeze neza cyane, sibyo? Dukeneye kubona amakartier yose dukeneye kubona muri quartier Busoro hari iterambere rimwe ridasanzwe. Twongera tubasaba muri quartier Busoro muturungikire amazi. Twamukuce Namahoro ni sawa, umeze neza? Je ni sawa. Nanjye ndashimye. Muri quartier Busoro ubona byifashe gute kubijanye n'ibikorwa rusange? Ibikorwa rusange vyama bigenda neza. Oya, burya wowe urakora ibikorwa rusange? Reka kandi ndazinduka. Barazana turabe ariko umengo wewe ndakora manje. Je ikintu kindyohera chef de quartier wacu ariwe bita Irambona Gati muri quartier Busoro avyitwaramwo neza, abanyagihugu baritabira ibikorwa rusange kubwinshi cyane bro. Ndagusavye ugende hajya utuye ubwira abene gihugu bose batuye hajya umunsi wa gatandatu baze basidukane n'iyongo dukora ibikorwa rusange muri quartier yacu ya Busoro. Samedi je niyo zabaza nafaso. Sawa. amahoro. Muri quartier ya Busoro ubona byifashe gute? Bifashe neza, turago ibikorwa rusange bigenda neza. Oh, byiza cyane. Ndabona muri quartier ya Busoro ibikorwa rusange abene gihugu baravyitabira kubwinshi cyane gose. Je ngiki n'igikoresho saa 11 amantanguye kubararika bose ndazunguruka ati yose ndababwiye butike babavugana bose abatitaye twaca amande. Sawa rero ndakwibira akabanga gato ugenda wibera akabanga bajya ba mu butike bahengere twagiye mu bikorwa rusange bakaguma bamahiriza ngo mbe hari ibikorwa rusange vyahera. Ugenda ubabwira ati ku munsi wa gatandatu mutaje mu bikorwa rusange amande y'ibihumbi 50. Urakoze ama nacyo no gusuma rero ugenda umbwire bajya bigeme bagenza uti bandanya namwe mutobe mu bikorwa rusange uko hari abigeme bakita ibikorwa rusange bahimiriza nabo nyene baze bagire ibikorwa rusange dukora isuku tube muri kati yacu nziza cyane. Mutama ico si kibazo jewe abakobwa abo ndongoye jewe homba nta mukobwa n'umwe asiba mu bikorwa rusange kandi nta mama n'umwe asiba ahubwo n'abandi baguma baryana gihe cyo muhira ndabibabarira. Nanje ikintu ndakwemereye yego imiza abapapa imisore itosiyo abo bavyena n'igiti kizojako kuko tubaciye amande amafaranga barayafise baca bariha amafaranga. Sawa rero twibaza yuko samediza bose bazokwitabira turi benshi cyane dushigiye dokate wacu ngo twamutuye tumukunda. Nakoze yego Imana iguhezagiye. Isango niyo kwa kangahe? Kuwa gatandatu twese duhurire mu bikorwa rusange. Yego n'amahoro namwe. Yego hari akantu gato nagomba ndakwibariye. Arakimwe wambaye utuye hano muri quartier Busoro. Muri quartier Busoro bimeze gute, byifashe gute? Woshobora kutuganirira muri quartier Busoro kuko byifashe nuko bimeze? Okay, nga muri quartier Busoro nisese kwa gatandatu sefu wacu do quartier arasimiriza abanyagihugu ko bokora ibikorwa rusangi na cyane cyane twebwe abajene ndibaza ucubibona. Abibona cyane. Okay, ikindi naco muri quartier Busoro duhande cyangwa ikibazo cy'amazi. Muri quartier Busoro ibikorwa rusangi bimeze neza. Chef de quartier ahimiriza bene gihugu na cyane cyane wavuze nk'abajene yego kwitabira iki ibikorwa rusange. Mukaba mufise n'ikindi kibazo kijanye n'amazi muri quartier cyane. Muri quartier Busoro bimeze neza cyane, turizera neza ko muri quartier Busoro kuba cyane tugiye kuronka amazi. Nukuri turavye ukuntu muri quartier Busoro ibikorwa bavyitaba ndibaza sefu wacu wa quartier Busoro arashobora kutuvugira ku bakuru ikidobuze bataduha amazi cyane cyane nivyo ariko yirukamwe
tureme muri quartier Busoro tugiye kuronka amazi atakwidoga. no kuri Sa nk'uko mubibona rero kuri uyu munsi wa gatandatu itariki 4 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2026 uyu munsi muri quartier Busoro ibikorwa rusangi byari byifashe neza cyane, aho twebwe abenegihugu dutuye muri quartier Busoro turi kumwe n'abatware badutwaye muri quartier Busoro na cane cane chef de quartier wacu Irambona Gadi. Muri quartier Busoro byari byifashe neza cyane, aho twavuye mu bikorwa rusangi turangiriza tugenda dutora ibibimbiri ibibodoka bida byavuyemo bya bindi biyamiriza imibangara amasaporo hamwe n'ibikenju bida byavuyemo amazi, aho twagenda tubitora mwibarabara n'abenegihugu tukavyegeraniriza ahantu vyagenewe kuzoshirwa. Uyu munsi wa gatandatu ibikorwa rusangi muri quartier Busoro uko akaba ariko vyarangiye. Murakoze.